We are hot like a heater. We make money. Good morning and welcome back to Black FM, the number one hit radio station in Bujumbura. You're now tuned in. Asante sana ni Bizimana Babakar Karum musaze muzi azwi nka Sadbi twavukana na beshe by the Sadbi bana ari mu bantu hewe gaye muhungu aha ico nukigarukeko reka nifrize ibihe vyiza ai super bacuti ya bose n'abacuti ya bose nabwiye ko ndabakunda sana kandi abantu benshi bazi ko cuti ya bose avukana na Cibitoke abantu bakiri bazi ko cuti ya bose avukana na Sadbi nta nagashusho ba super ntibasa ko abavyeyi baba mama ofite papa n'umwe mama niwe batandukanye sasa Sadbi bafise abagore bashika 30 ni ibintu bizwi kubera ngo batangaye birazwi ni bisanzwe tutangaye ko birazwe Sadbi nyine nabizi aho ivukana bose barabizi na Ispo nyine nabikwibwira ati je papa wanje kweli super navuka direct na Sadbi se n'umwe mama baratandukanye kandi avugana kandi na nshuti ya bose se n'umwe nyine aratandukanye kandi riki ryoshe bose bari mu muziki benshi abandi bari muri sport hano nujya mu tipe bosi mu gihe bavugisha kuri Black FM kandi ari muri Tanzania avugana na Sadbi abo bose n'amasagiye se na nyine bazoshika abagore bangahe si banabo oye bane aho sitavuga rero so afise nawe wo biraba hirya no yavuze tariki indwi zo ku 12 gimikije cya 19 avuga mu Cibitoke ni Sadbi nibwo buzabwiye mu rusana yizabwiye buzabwiye by the way niyo twaza ku munsi wejo zoheza ubuzima bwa diwa ko nuko nabibemereye mubabarire kuko navyemeye ku munsi wejo nzabwira amazina ya diwani yose avuka he avuka ni bande avukana na bya bindi simbizi yavuga nivyo canke sivyo biya byose nzobivuga yize amashuri mato yisumbuye hehe mbega yize cyangwa yize ari muri management twaguti yatanguye rya muziki amazina amwe mw'indimbo yagiye yita nk'iminyuka n'ibindi bigenda bitandukanye yishira hasi andi yishira hejuru bivanye n'imibereho yarabayeho haraho bihuriye n'ubuzima bwiwe bwa misi yose ni ku munsi wejo wone diwana kumusho gatano naho ni Sadbi nanzabwiye buzabwiwe bwose n'abantu bavukana bari muri none semetse nzobabwira n'abavyeyi biwe ni Sadbi rero wanashaka bigiro mino misi imbere ko twinjira mu makuru yiwe bwite mino misi ariko aragaragara aririmba indirimbo zifatiye ku buzima na cyane cyane zihanura inyuma yaho ahejereje amamedia amatua hariya mu Burayi yaje agaruka cyane ku ndirimbo z'ubuzima cyane gose ego wanashaka kurimba kidding ziya n'indirimbo zishavu zishavu zaje zikurikirana na za zimwe zo kugura imodoka urayibona iya ni indirimbo yazanye Sadbi cyane kose ituma abantu bibaza Sadbi bari mu biki Sadbi ari muri biki okay inyuma urabona ngaho yatuzaniye birateba urabona uriya wa kera uramubona hariya niyo tugaruke kwanza kumenya izina inusu bivuga ko yahawe na Sadbi nyene abone ko no mu Rasta mikano kanya ariko niyo yavusimije inkuru ya Bface na Dramati Chabe bararyohe ako je nakubwino bukino bwa Flavor irandyohe urabe Bface urabe Dramati uburemere bari bajeko uremere bari bajeko muga Mr Madrid je naho narinzi femo Madrid ntawe narinzi uyu yaje bazimumweye bamugurikiye tungo gishasha ngo gisumvye ubwiza icumu kwe mushasha ni hatari akasa tubiranye bacokozanya yashizemo nutu yawo muri nutu lapin udukwavu muri wa mugambi mwiza neza cyane ako Sadbi nanyira afise ukuntu avyonga kimya Sadbi ego ramaze kwibona aya ko yamuvyonze diso tabesha tureke black aya ko yamuvyonze diso biragoye yamuvyonze ni kujyanye nabivuze yaje bavuze kujyanye no by the way ngo biziko kanimbo Sadbi gashasha agiye gusohoka ndirimbo nakujya kwa gasore yakoze neza baramivuna umusiki mwawushizo nk'amatiko mu bucafuza mutwogereza imyako if I'm not dying today I will die copyright if I'm not dying today copyright zaharawe ngaha nawe ntugira aho ubika nigeze mu kwita copyright ahubwo je nati ahubwo none bayi ntago bigende gute igabikeza kugeza umesha makuru havyo bakubwiza ngo umuntu utogira umurere umumenyesha makuru wamwe n'umusoro n'umupolisi n'umupolisi kuko ivyo uvuga byose imbere yiwe bukezo bisubiramwo imbere y'abantu Sadbi ni bigisi rubambo akaribo kiyo kandi kararyoshe ni rap ni n'umuji wa drill ariko muri mpuze ya rap nje na rap ariko ko biri kose Sadbi akora indirimbo uriko urumviriza indirimbo z'agahindo kuba afite ikibazo runaka
nyine birata bigashoboka narumva ati jewe gwa muvyo ngatumganzo gumankuna je ni Sadbi ndinga ni na Sadbi tuzi cane gose mu mabase international ngira ngo niko no yite ane ugasande sare bizima nambaka karumire nka Sadbi bivugwa yuko imiliyoni zina n'inusu yashobora kwihaye Mr Rasta Rasta noninde kwate ko baramutahura neza ko batamunzi numwe mu barabonye video visualiza Sadbi abone ko yagiye kwibarabara mu byo mablage nyene yirenganiye yavuye gusinya control na 1xbet amaze gushika ariko arataha niko yacabona umuntu yicaye kwibarabara w'umurasta asa nabi kabisora ko ubuzima bwamucanze atadini vyarimwo ebana kuri umugigwishi tari nyinshi giye ubase yabwa bros no mugenge you know what bros bya nasaje baragero sasa oye just yo bros you know what imani jina yo muniga bros yo mama sasa yasa barabura chamubwira ati mzee tabwira ikenti bikuruhande tumfata ka video akanya ariko bigi ntaguciriyemo kandi wanciriyemo ntacu ibandanirize tekindi kiranyi cyo ntaguciriyemo ntacu ibandanirize ijambo ni ryawe ntacu kabaye mirayiza ntacu bandanya nawe nubwo remaze kubona yuko WhatsApp binumwe azi kuvyaruza umusaruro cyangwa kuvyaza umusaruro ikintu cyose kibaye umva nta arabyikine gusabona mu content yakaramuje wase Sadbi yo kwica abantu tuzomugira umujournalist wa Black FM yabishoye nyaroka rero amaze kubona rero ko uwo muntu aciye mukuramwo acabwira Kent Pati mfata video nje gutojya muntu cyo kumutora hanze aho yari yicaye kwenye mubona muri video niko ni true story kandi nta nuko bari banabipanze gene nkuru y'ukuri afata ujya mu niga najya majwezi gene yamunaniye byase amutwara muri salon de coiffure baba shop amutwara baramukoreza mu mutwe amutwara hano amugura imuzu ijya story kujya nyene yari story kujya nyene na kijya kirato kujya nyene amugura kiya kirato yamukora bibiri by the way voilà mu nyuma amutekera amahera imiliyoni zine n'inusu ariko benshi hano ntabyo bemeye harabavyanga yanavyanditse avuga ngo hariho imwe mu masambirizi ntavuze kandi numvise yavuze ko zigiye miliyoni zenu bimajana 5 ntayatanze ati muri sure mwarakoze intuzi mwarakoze investigation mwarakoze enquête muraramusanga nivyo ni nyuma ati je muvugisha ukuri seriously mwazi je gutanatanza amahera canke ni blague yanavuze kandi ati baramuhendesha inzoga ujya mu kugira ngo amena amabanga amwe ivyo twagize gute twayazi kandi tari bimwe akanabesha bimwe urumva yamaze kunywa inzoga bakamuboreza bamukuramwo amajambo menshi ingorane gari content ariko ni content ariko simbizi yabawe cyari simbizi yadugita bose ari biryamiye ati igenda bahe content yavuze ngo simbizi yavuze ngo ngomba nzimye ibya dramati na bface nzimye ibya dramati nzimye ibya bface ariko shaha byamunaniye kuzimya mwarimu wo kuri university mwarimu wo kuri university avuze ati zimye ibyo biri yamunaniye kuzimya nawe hauna habari kweli mwarimu kuri oya reka numva bindi je cyangwa numva neri nate reka twigarukire rero muri ku nkuru za Sadbi nyene ariko jiyo ndirimbo nagize amakenga par rapport ya 1xbet ugerageje kureba 1xbet igiye asinya amasezerano n'iyo ndirimbo yasokeye ukumviza n'ivyo avugamo neza muri iyo ndirimbo umenga Sadbi yarazi yuko iyo ndirimbo azoyisohora umusa azosinya amasezerano na 1xbet kuko ugiye no ko yasohotse muri nyajoro nyene ariko mwijo ntiyasohotse no video ariko hasohotse audio gusa video yasohotse inyuma y'indwi nka zibisha zitatu cyo 1xbet byarahetse urabona ko no mu image harimo 1xbet niyo iyo costume sinmaza ko yaso yari yambaye 1xbet yo nyene oya 1xbet amugara sera tesa warona ariko rero niyo nkuru ya Sadbi kiravugwa ko ibigena bitandukanye abantu barashaka kumenya amadred yavuye ku mutwe wa Rasta yagiye he ko tuzi ko atigeza kudandazwa Tesa tubache yatwara kana nazimbye burya ayo uwo mu Rasta ayo na Madrid yiwe apana yashizeko ni mishatsi yiwe pure yaduze ndakwibutse ko kandi n'abantu bake batunga imishatsi ngano kuri Madrid nyinshi Madrid menshi usanga rayo bagiye gomeka ko barashira ku Scott sai wiwe yarakase kare yari gwiwe Scott yari wiwe kare yari gwiwe agarukira nko ngaha wibaza kari muri banganganye mu gisagara bisaba kari bisa n'umutahe nibatubwira iyo bashize imishatsi ya yo mu legende wacu yo mu legende wacu ndakubwire ko kandi barinze bamushira ku ntuza kuyita nkuko ibi bari kubishamwihanishwa gurishwa mu ma expo akavuga ati imishatsi ari hatari
bakavuga ati imishatsi y'umuniga twe dushaka tuyidandaze ufise amadolari majana 250 nashire ngaho tugiye gute tuyitsindire bagashira muri no bigende fresh sana nuko bavyumva ni satubire tuko twabwiye amakuru yabona yuko uno murasta yagiye muri video yiwe satbi abatarabona video mbere kuri YouTube mu video ngene nafashije umuntu murasta yiriye ahantu nyene vyamucanze ubwenge bwamucanze nyene uco vyumva satubire cyamufasha amukura mu buzima mutwara mu buzima bwiza kuko indirimbo bivuga ati biratewe ko bigashika ni na satbi nyene yikurara no video abatarayira bagende bayirabe kuri YouTube yiwe agaragara aciye bugufi ari kumwe n'abana bakiri bato kandi bafise ubuzima buciriritse urabizi ko nawe yagiye agaruka ku buzima bwiwe avuga ati jewe nakuri ibi nibi aterura abana ko kandi agaruka ku image amwe yafatiye mu gihugu cy'uburayi nkuko navuze kandi ko Satbi nawe nyine ashatse rabo mu vyongaye canka agashira ibintu kugiye arazi kujana nibigezweho uribuka haraka video nabonye muri yo ndirimbo uribuka asimbira mu bafana cyane ndabona nako nyene yarakagarukanyemo ariko kandi ugiye no kuraba yarashimangiye umugambi w'umukuru w'igihugu wo kugwiza udukwavu yagarutse nawe nyene yarazanye aka video arakagarukanamwo arakagaragaza amonye Rastamani hari yaratese aga tubonde konga telefone sa tubibona rubambo abona yuko abwiye ati ndi tayari bigi kuvuga n'abakunzi bisamizi Black FM tumutoye tugaruka tuvugishe atubwire vyinshi byakajyama eske naratacha no yatanze uwo murasta mbega vya vrai amurasta yatoye ahantu canke nuwo yari yakreashira hajye ati reka dufate video ni vyinshi byagiye bivugwa ariko reka tumunonde mu telefone bizimana Abubakar Karum Satbi twumviriza tubwire vyinshi vyerekeye uno murasha tugaruka na kiganiro cacu cha The Star System System why you want to kill my career tell me najamu wazungu bakakoma mashi najamu barundi bakagenda gona jamu mazungu ariko by the aho bashagire kajya najamu bazungu bagakoma mashi najamu barundi bakajya imisaya kandi ibyo bireze twagomba gushigikirana ntidukundi iby'iwacu ntidukundi iby'iwacu problem ntidukundi iby'iwacu niyo ngora Rastamani alright ariko kandi amisha ko abantu bari biteze Gasore Ismail no munsi ntashaka kuboneka mu kiganiro by the way bamusavye no munsi Gasore aza kureka ku munsi wejo arashobora kuboneka abivaye ko yafatiriwe yatubwiye ati jino munsi kabisa ndafatiriwe byangoye ubwa mbere yavyutse amagara yo atameze neza mu nyuma avuga ati si jewe ntivyamvuye ko ni kumvo zuko nyene mfise na shooting niko ndakora niho mpaza kuboneka ati munyihanganira akunzi banje nakunzi ba Black FM ku munsi wejo ndi yaranja ndondera uwo mwanya nzoshike nuko ariko Satbi kumenga rikaragwiza ama visualiza cyane gusumbya ama clip ya nyayo gamuta izoza ni nyene afisi indi skiding herukiye ijya ni video bikwiye ama akamodoka tuzakeye ziramaze umwaka none tuzakeye Satbi ndatiko nta bizoza yogwiza kuri afisana mukora video bitamugoye Burundi atakiriyo ni bona Burundi ngo atakiriyo tuzokwa tubukunda gusa asante sana twakwa Satbi ko mukuronka akumonda kumuntu mu telefone kirundi ni ata mukumonda telefone twe turabandana amakuru bateguriye ducana muri Crystal Event akugira ngo DJ Shisk va muri Kiss FM muri Kenya agiye kuza mu gihugu cy'u Burundi ariko bavuga cha visual cha Satbi video ya nyuma ya visualiza ni birateba hayindi visualiza afise vuba imodoka ni yakure cyane mugabo imodoka izimyaki imodoka iramaze kumara umwaka imodoka iramaze nobody yego imodoka iramaze umwanya uriruka deje imodoka iri imbere ya ntuzenye ako characters mugose atubivema deje imodoka iri imbere ya album Hero Africa ako kamodoka mugose atubiyaje yajemwo ku munsi wo gusinya amasezerano na 1xbet arabe vraiment arabe kameme asante sana nuko tubaka kandi ikiganiro tugene muri Crystal